hirya y'ejo twarabonye yuko hariho n'abantu bavuye muri Kongo twasanze bafite indwara ya korera. Ivyo rero bikaba bituma tuca tumesha n'abanyagihugu yuko twari kubirukana tuca tubavura. Twabonye yuko iyo ndwara ya korera yagarutse aha mu gisagara ca Bujumbura, mu Kanyosha no mu Rugombo. Naho nyene twazananye na mugenzi wa mushikiranganje kubera yuko ari wajejwe amazi kugira ngo dukorane neza, amarobine yoba ari hana hariya bayugurure kugira ngo dushobore kuvura abo bantu bamaze gufatwa. Twabonye ni 12, batandatu bari mu ngaha muri bitaro Prince Regis, abandi bari mu Rugombo. Bose ntawe uritaba Imana, turiko turabavura, twizera yuko bazogira agahengwe vuba. Hanyuma tukasaba bene gihugu ngo bashira imbere isuku na cane cane mu gukaraba mbere yo gufungura. Barabizi amabwiriza 10 y'isuku yakurikize, kandi birinde kuvoma amazi yo mu nzuzi yo muri Tanganyika, kuko twasanze ubushakashatsi twasanze ijya migeri itera korera iri muri ajya amazi. Cyo gituma rero tubasaba ko udashoboye kuronka amazi ya Regidezo canke yo kwirobine ashobore kubiriza ajya amazi ayateke mbere yo kuyakoresha.